Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu nashimwe bene data nkunda. Nsubiye kugaruka gushingira intahe Yesu kuvyo nabonye Yesu akora. Nari mpeje kubabwira ngira ndabashingira intahe y'ivyo nabonye Yesu akora. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntitukiganyire ngo ariko ngo twitwararike iby'ubwami bw'Imana ngo ibisigaze bitwongera. Yesu nashimwe. Kuba tanzi nitwa Françoise Habonayo, ndi umuvyeyi, mfise abana n'umutware, kandi nkunda Yesu, ngakunda n'abantu b'Imana. Mana ishimwe. Ubu munsi nzanywe no kubashingira intahe, nishimikije ijambo nasomye muri Bibiliya rivuga ngo mwitwararike iby'ubwami bw'Imana, ngo ibisigaye muzobihabwa nk'inyongera. Twari twamaze kurisoma, ni ijambo ry'Imana riri muri Luka igice c'12. Rero 12 ku murongo wa 31 haravuga ngo ariko mwitwararike ubwami bwiwe niho ibyo muzovyongerwa. Imana ishimwe. Umunsi umwe navuze nti Yesu, jewe ngomba ngende muri promenade, ngende ntembere n'amaguru. Ndava muhira ndavuga nti ndasezera mutware n'abana bari muhira batugiye he, nti jewe ngiye kuba ndazunguruka. Ndagenda ngiye rero ngenda mu mutima mfise ijambo rivuga ngo mwami Yesu ndakwinginze uze kumpa umpuze n'umuntu ndamubwira ibyawe. Ngenda nitwaje agatabo kamwe, ako gatabo n'agatabo ko mubwira imico igiswedwa, kanditseko amajambo y'Imana. Ndavuga ntutuze guhura akanyemerera ndaza kumuha kano gatabo agasome, ndaza kuvuga nti ndakakuguranye ndakagutije, ugenda ugasome uzokansubiza. Hanyuma ndagenda ni mu nzira ariko ndagenda rero nza mbona umudamu umwe yari imbere yanje, ca ndavuga nti mwami Yesu ujya nyene umumpe, ugenda kwinginza umumpe ndamubwira ibyawe. Numva ngomba kuvuga Yesu, numva ngomba kubwira abantu iby'ubwami bw'Imana. Hanyuma nca ndamushikira wa muntu, biba bigoye kugira ngo utangure. Hanyuma rero mbona ariko araraba, hariho urusengero rumwe ariko araraba, nanje nca ndamubaza nti ntitugende kwinjira hariya. Meje kumuramutsa ntikuraba hariya, ntitugende kuraba ko huguruye. Hanyuma turagenda dusanga ahantu harugaye, ariko turaganira. Ndamubaza nti none usanzwe usengera ngaha? Atoyaye. Ni mu buryo busanzwe none urasenga? Mbaka ngo jewe nza ngo nk'iyo ngo hari nk'umuntu aje kubatiririsha umwana, ngo canke hari umuntu yapfuye tumuherekeje, ngo nibyo. Ntaye okay, mbamenye yuko atari mu Kristo. Hama rero turiko turaganira, ncandanga ndamubaza ikindi kibazo nti none uba hano? Ati acarambwira ati jewe nimukiye hano vuba, ati nahora mba hanaha. Acarambaza ati none weho? Nti jewe mba hariya. Ndamubwira nti jewe hano ndahamaze imyaka itari mike. Ngo rero wewe ngaho urahazi? Ntego. Ncamba kubyo kumutembereza, ariko nkaguma ndondera ingene ndi butangure kumubwira ibya Yesu. Hanyuma acashishikara kumbarira, ambaza aho mba, ati none wewe aho uba ni hafi y'amazi? Nca ndamubwira nti egome ni hafi y'amazi. Acambwira ati none ko mfise ubwato woshobora kumpa aho nshobora kubushira? Ndavuga nti yewe nibyo ntabyo nzi, jewe mba hafi y'amazi, mugabo sinari nzi yuko umuntu aba hafi y'amazi acagira access kuri ayo mazi ku buryo bw'uko yotanga ikibanza cyangwa umuntu ashira ubwato. Ni jewe ntabyo nzi. Nti none buri hehe? Ngo buri hariya aho nahora mba. Hanyuma yongera aravuga ngo none
ngo kandi ngo ufise imodoka zibiri ngo ariko mbona ari nyinshi kuri jewe ngo uragomba ndaguha imwe. Carabwa nti ku mutima nti none ibyo wobikora? Candamubaza nti none wobikora ibyo? Ngo yego ngo urashaka. Ntego. Hanyuma ariko sinabishaka ku mutima numva umenga ni ibintu nta byari bukore. Hama rero turagenda dushitse muhira je nkaguma ndondera ingene ndamubwira aca aranyereka turiko turazunguruka aranyereka haba arankaribisha muhira. Hanyuma niho rero aca ambwira ngo ndakuza Imana. Mu bisanzwe ntiwokwemera kuzimana umuntu ahantu hari rya mbere winjiye, ariko kubera yuko nari nshaka umwanya wari wo wose inzira yose ndibucishemo kugira ngo ndamubwire ivy'Imana. Ca ndavuga ngo yego micaye. Haca arampa icayi hakimpaye ca ndasenga. Ca ndavuga nti rero jewe ndi umuntu w'Imana reka mbanze nsenge. Ngo yego. Ndasenga ndavuga Mwami Yesu hezagira icayi hezagira uyu muntu Mana mugirire neza ndamusengera uko mpwemu yera ndongoye. Mpejeje ararira we mbona ariko ararira cane. Ca ndatangara ndamubwira nti urizo niki? Ngo yango naco. Ndamwinginga ngo ambare ikintu kimuriza ariko ntiyambwira. Hanyuma kubera yuko ntagomba kumaraho umwanya munini, hanyuma abanyene aranganiriza bikeya, mu nyuma aca arambwira ngo ngo reka tugende ngo nze kukwereka ya modoka. Hama nanje nca mvuga nti oya ahubwo hariho agatabo mfise ndarakamwereka kanditseko ngo urashaka kumenya Imana. Ndakamuhaye asomye titre gusa ngo ngo nene ngo ya ahubwo ngo tugende ngo nze kukwereka ya modoka. Ewe gaye mbona ukuntu aciye amerereza ndamubwiye ibyo bintu gusa nti agasomye gusa. Casubiza mu mufuko ni Yesu we nturabibona ko bigoye ni kandi nturabibonye. Ca turagenda canyereka ya modoka. Anyeretse ya modoka rero nca ntangura kwiyumvira ingene ndibuyishikane muhira. Ntangura kwibaza Mana yera we iyi modoka ndayishikana muhira gute? Eske umugabo wanje aza kuvuga gute? Aza kuvuga ngo ndayikuye hehe? Umuntu nagiye ndabasezeye ko ngiye muri promenade. Hama ncangira ubwenge ncambanza gutelefona. Nca ndavuga ntireka mbanze telefone muhira kuko kugira ngo nyene ntibabone nzanye imodoka kandi atayo natwaye. Hama telefonye ubona telefonye aratangara ngo ivyo uriko uravuga ni biki? Ntego ngo kandi reka kunyaza amako. Ndoya nije mbwira ndayizane canke ndayireke. Ariyumvira ngo ivyo ntibishoboka ngo ivyo ntibibaho ngo nta muntu ashaka gutanga imodoka. Ngo nawe nyene gira ubwenge. Tahora ikibazo ni kimwe ndayizane canke ndayireke. Hanyuma yabonye namusatiriye cane acavuga ngo yizane. Ngo none ngo n'impapuro zayo ngo tuzizana. Ntireka mbazi nca ndahindukira ndamubaza nti none n'impapuro zayo utuzimpa? Acavuga ngo yego. Atasubira inyuma ati reka dusubire muhira ati nze kuzizana ko ntazo nari nazanye. Aca aragenda aca arazizana. Azizanye aca aranyonga wenyene no muri parking iwacu. Hama nsanga umutware yandindiriye kuri parking ariko kuri balcon kwibaraza ariko araraba ingene nza gushika n'imodoka n'uyo muntu araba uwo muntu uwo ari we. Amubonye turamuramutsa, twasanze ari kumwe n'umwana turamuramutsa. Hanyuma aca atangura kubaza uwo muntu ati iyo ni modoka ni biki? Yashavuye ati iyi modoka ni biki? Hanyuma wa muntu atangura kubura ibyo avuga ati no mbwira iyi modoka ije gukora iki? Hanyuma rero wa muntu agira ubwoba nanje Mana we ntabara. None sheri sinari nakubajije none ni
wari wanyemereye ko tuyizana ngo no ngo ubwiza kumenya ngo ije gukora iki ngo iri mu ijambo ryitwa ngo iki sekwa wa muntu utangura kugira ubwoba atangwe kugira ubwoba ngira ngo yari yatanze ko baca bashima bakanezerwa noneho asanga birahindutse hanyuma rero yumva nyine aratangaye mu nyuma umutware wanje wewe yabivuga mu buryo bw'ubwenge rano umushinga ntaye aba ufite ubwenge araproteje urugo rwiwe iyi modoka ishobora kuba ifite ibibazo iyi modoka ishobora kuba ariyo yibye iyi modoka ishobora kuba atari na gwiwe iyi modoka ishobora kuba iri kurikiranwa na polisi ntawomenya mbwira iyi modoka ije gukora iki hanyuma wa muntu ati okay nimba mutayishaka ntacyo reka nimusige murabyiyumvira muzo telefone hanyuma aca dusiga nomero za telefone aca asubiza nyuma za mpapuro ariko iyi modoka n'urufunguruzo abigumiza ngaho bene data nagira ndababwire ngo Imana yacu irumva kandi irakora hanyuma aragenda agiye natwe dusigaye turaba yuko iyi modoka by'ukuri ari iwiwe yuko iyi modoka idafise ibibazo yuko iyi modoka itarimo ibindi bintu tumaze kugira tubiravye byose tugasangana amahoro Imana ishimwe bukeye turamutelefona turavuga tuti twasanze ari amahoro nta kibazo zana izo mpapuro aca azana impapuro yongera azana n'amapine ya hiver bene data aca yandika za mpapuro arandika imodoka arayinyandikako hanyuma tuca tugira amaprocedure uko bitegekanijwe n'uyu munsi imodoka iri muhira nuko nyene byabaye nagira ndababwire irya jambo rivuga ngo mwitwararike iby'ubwami bw'Imana bene data jewe sinari nagiye ndondera imodoka oya ariko nagiye ndondera umutima w'umuntu ariko Yesu azi gusoma akaraba aravuga ati imodoka uko bimeze kose nanje ndaguhaye kuko Imana ivuga ati mwitwararike ibyanje nanje nzo kwitwararika ibyanyu nuko Yesu yabikoze aragahoraho aha nje kukubwira nongera ndakwibutsa nawe hariho ibyo ukenye ntaco bitwaye Kristo Yesu arabifise kandi umuntu yokwibaza ati uwo muntu ngira ngo tumenyereye kubona abantu b'Imana ari bo bagira neza tumenyereye kubona abantu b'Imana ari bashobora kukuraba akakugirira neza ariko nagira mvuge ngo ukuboko kw'Imana ntaho kutokorera Imana igomba kuguhezagira irakoresha igiti irakoresha amabuye irakoresha byose kugira ngo ikugirire neza Yona uwo dusoma muri Bibiliya yatabawe n'urufi urufi niko rwamumize ruramuproteja ntiyapfa Imana ishimwe ni Imana ikoresha abantu bose namani uwo dusoma yaprotejwe canke yafashijwe n'akana k'agakobwa k'agakozi kakoriwe kamuha inkuru maze ya mibembe yibirakira Imana dusenga ifise amaboko menshi ishobora gukoresha abapagani nk'uko ishobora gukoresha abantu b'Imana ariko kimwe gusa ibigomba kukugirira neza ikindi ngenza kubivuga gutya imodoka ni ikintu novuga nti ni ikintu gisanzwe hano Buraya umuntu wese afise ingene yideplasa ariko ico nze kuvuga tumenyereye umuntu afise imodoka kubera yayiguze kandi imodoka iyo ushaka yose urayigura ni credit urakafata credit hanyuma ukazoriha rero kugira imodoka si ikintu novuga ngo ce n'est pas un miracle kuba umuntu afise imodoka oya ariko kuyifita muri ubwo buryo nibyo niko ndavuga yuko icyo arico gitangaza ninde mohura mwibarabara akavuga ngo hakira natangaje none kubera iki atamfomye basi ayigurisha n'amahera makeyi ni kubera Imana yagomba kwerekana yuko ifise ububasha mu bintu byose kubera iki basi atavuze ati cyangwa atabanje kumbaza ati none nta yindi wari ufise
kubera ikatambajije wokwibaza ngo nikwe yambonye ndiko ndagenda n'amaguru nawe nyene yaragenda n'amaguru kandi afise zibiri mugabo ko twari muri promenade umuntu abagomba kugira kugorora amaguru ni kuki atabanje no kumbaza ariko yambaje gusa ati mfise zibiri kandi ni nyinshi kurije none urashaka ndaguhimwe canke yarabuze abandi yoyiha canke ntiyari kuyigurisha basi ariko Imana data nje kubabwira beneda ntaco Imana itokora haleluya we gusa yibarire kandi nanone warayibwiye ubu munsi nje kukubwira ngo iyi Imana tuvuga ivyanditswe byo muri Bibiliya nukuri ivyanditswe nukuri Imana ntibesha ariko kandi Yesu aravuga ngo ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibyo mushaka mubimenyeshe uhejeje kubimumenyesha wicare uruhuke Yesu arazi inzira azokora arazi ahazocisha mu kugirire neza hanyuma ikindi naco ijambo ry'Imana ryaravuze ngo twitwararika ibyayo hari igihe umuntu ashobora kugira akagira umwitwarariko muremure urenze ariko ugasanga izo nguvu zose ushiramwo ni nguvu zizokuruhisha gusumba ariko Yesu akora byose neza Imana nishimwe narinje kubatera intege ngo wowe ufise ibyo wabwiye Yesu arashoboye wowe ufise ibyo yabwiye Yesu ntucike intege ntaca togukorera umwami Yesu oya inzara zifise inzara zifise kandi nziza arazifise Yesu arafise inzu nziza arafise iyo yoguha imodoka arazifise amafaranga arayafise niko ushaka kwa Yesu yavuze ngo itwararika ibindi ibyawe nanje ndabyitwararika amagara yawe ndayitwararika umubiri wawe ndawitwararika amagara yawe nzoyaha ibyo kurya umubiri wawe nzowuha ibyo wambara naho déplacement nzoguha naho ahuba nzoguha wewe jya mu murimo w'Imana abantu benshi baranga kuja gukorera Imana kubera yuko bazi ngo umuntu agiye gukorera Imana ngo acakena oya ahubwo ni wabimenye urufunguruzo rwo kugira umugisha no gutunga amahoro mu mutima jya mu murimo w'Imana nariko ndabwira wa wundi yanka kwitaba umuhamagaro ngo none ngo batinya ngo yoca kena ngo yoca ngo perida biriya na biriya ngo yoca oya ushobora guca mu bibazo uyu munsi ariko ivyo bibazo si ibyo kugutakaza ni ibyo kuguforma ushobora kuba hariho ico ukenye nibisanzwe ariko Yesu suko yakwibagiye ahubwo nuko ariko arakubakira erega iyo umuntu ari yibane kiri kwirakubakira urashaka guca mu bibazo bikomeye ariko Yesu nawe ntaba biretse nuko hariho ibidakiri ko aruzuza haleluya mwene data uri kurangurikira Yesu hariho ibyo ariko aruzuza byiwawe Yesu hariho ibyo ariko aruzuza hahandi wari kuraduga uca mu bihe bikomeye Yesu wewe hariho ibyo ariko arubaka tukurikirane tugendane nzohana ndababwira byinshi uyu Yesu namubonye agira neza mwashaka nzobabwira ingene Yesu yampaye inzu none Yesu ntaco azokora kandi n'ubu yiteguye gukora n'ibindi birengeje duhagarare mu ijambo ryiwe kandi tugire ukwizera muri we cane tugire imitima itari mu ijwi twagiriza ikibi ataco mpfa na Yesu ntazobora kukugirira neza Imana nibaha umugisha amen bwirukire Mana ndagushimiye haleluya nariko ndavuga ko ijambo ryawe ari ukuri nariko ndavuga ko abakwizigiye ataco bazokena nariko ndavuga mwami Yesu Kristo yuko ijambo ryawe ari ukuri Mana hezagira anyumvise kandi ibyo akubarira nawe umwumvirize mwana
umugirire neza kuko uri Imana. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Nomero za telefone ni za zinini +46 768 0065 46, kandi iyi shene turiko tuvugira ko ni shene Habonayo. Imana Data ibahana umugisha nanje, amen.